sabira kubana nazanye no kubandwa uyagari mana utako ukuruza mukunde utako kunga umukunde kuko nayo kwanda naco bimaze ndabantu bakunda abantu ndabantu yagama nayo kwanda. Nitwa Ishimwe Keina Ciella, benshi bakaba banzi nka $. Sanzwe ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo z'akaranga, nkaba ndi no mu mugwinda ngakaranga umudeyo, kandi nkongera nkaba mvuza n'umuduri. Nanje ni Kubwimana Queen, sanzwe ndi umunyeshuri, naje ndi mu mugwinda ngakaranga indanga Burundi, nkaba ndi umwe mu bigeme bo muri uwo mugwinda ngakaranga avuza umuduri. Ndabitanguye vuba cyane, haraciye nk'imyaka 2. Nigishijwe na nkunda abantu benshi baramuzi, yaririmbye indirimbo nkunda abantu. Ndiko ndababa umwaka umwe, ivyo navyo nabitanguye ngiye mu mugwinda ngakaranga indanga Burundi. Jesi novuga yuko ari ibintu noba nariyumviriye ngo reka ngo mpitemwo kuvuza umuduri. Navuze ko nsanzwe ndi umuririmbyi indirimbo z'akaranga, narumva nkeneye kwiga igicurarangisho, niho nahura na nkunda abantu, arankundira aranyemera kunyigisha, urumva camvuga ati niyo mahirwe ndonse, aca baryomperaho kwiga umuduri. Usibye ko umuduri ari igicurarangisho kiryoshe kumviriza ku muntu azi kukivuza, byarandyoheye cane gose. Bwa mbere naryohewe no kumva ko abakobwa babivuza, kandi mu migwinda ngakaranga hari ibicurarangisho byinshi. Novuga ko nagize inyota yo kumenya kuvuza igicurarangisho ndangakaranga. Umwigeme avuza umuduri ndamubona co kimwe, yaba umwigeme yubaka, yaba umwigeme atonda mu gatondo aja ku kazi, bose ni bamwe, ko ni wa muntu yumvise ko hari ico ashoboye gukora, n'umuntu atarenza amaboko. Ikindi kintu novuga nuko hari ubutumwa ariko aratanga. Bwa mbere na mbere umenga abakenyezi bari hasi nta kintu bashoboye, canke abigeme bari hasi nta kintu bashoboye, mugabo abahora babisuzugura babonereho ko abigeme barashobora kuvuza umuduri birakunda, kandi agasumvya n'umuhungu. Ego cane, umuduri kuwuvuza vyobeshaho umuntu. Ku bwanje umuntu avuza umuduri ndabona nko umuntu azinduka mu gatondo aja ku kazi, kuko akazi kose ugahaye umwanya ukabikorana umutima, ntubura ikintu ubikuramwo. Nivyo, umuduri n'umwuga kandi ubeshaho, umuntu abikunda kandi abizi, n'umwuga kandi ugira aho kugejeje. Intambamyi muhura nayo niho wowe ubwawe ubwoba, mugabo mu nyuma umaze kumenyera birahera. Hama iyindi ntambamyi ni ikintu c'amakomantere canke ukuntu bavuga. Yego, hari abadutyoza, hari abadutuka, hariho rero n'abandika amakomantere atabereye, ibintu vyo kuvuza imiduri irondera ikindi kintu ukora, umuntu atagushigikira kandi musangiye n'imico, musangiye n'igihugu. Novuga ko intambamyi ikomeye cane nuko sinzi abarundi ntituratahura ko ibintu vy'akaranga bishobora kubeshaho umuntu. Babibona ko tubikora nko kwiryohera, niko nobivuga. Ndakeneye kubona kujya umuntu avuza igitari bamubona nk'umuntu akomeye, natwe bakabona ko tutariko turafyina, turi ku kazi.